bwiza kugukorera. Mbega uyu Nehemiya tugira twisunge twomushira mu bantu bakoreye Imana, twokwemeza ko yari umukozi w'Imana? Aha niko ndabaza kugira ngo numve ico muvyiyumvira. Twokwemeza ko Nehemiya yari umukozi w'Imana? Abakekeranije mushobora kuba mwarasomye inkuru ziwe mugasanga ntiyari umuherezi, ntiyari umuvugishwa, ntiyari arongoye ishengero, yubatse ibihome, guhondagura amatafari n'amabuye ukayagerekeranya ukaduhuza ukubaka igihome. Ufatiye ku kuntu abantu bamwe bamwe batahura gukorera Imana, birumvikana ko ushobora kugira ikibazo. Umuntu yubatse ibihome niwe twita umukozi w'Imana? Kumenya abakozi b'Imana n'abasigura ijambo ry'Imana. Reka nsubire mbaze cya kibazo nawe ko n'abari byaba byemeye n'ubu batubyemeye. None Nehemiya by'ukuri ni umukozi w'Imana? Nehemiya ni umukozi w'Imana. Birya nyene yakoze byari bihwanye n'umugambi w'Imana mu gihe ciwe. Hari ikintu Imana yari kwirakora mu Bisirayeli, kandi mu kwishurira Abisirayeli muvyibuke Imana yabihishuriye nk'ihanga, yabihishuriye nk'igihugu, ntiyabihishuriye nk'umuntu umwe wese ku gatwe kiwe. Kubaka kirya gihugu byari umugambi w'Imana. Haleluya, amen. Kubaka igihugu ntibikorerwa mu rusengero gusa, ntibikorerwa mu masengesho gusa. Hariho ibikorwa bifatika biba bikenewe kugira ngo igihugu kibe amahoro. Imana yiyereka Aburahamu, yamubariye ngo nzoguhezagira, nzoguha iki gihugu, nzogukuramo abantu benshi bamere nk'inyenyeri zo kw'ijuru, nzoguhindura ihanga rikomeye. Ihanga ni nation, n'abantu basangiye ubuzima, basangiye kubaho n'ubukira, babana bagize igihugu cabo kimwe. Kugira ngo uyu mugambi ushike mu ngiro vyasaba ko Abisirayeli baronka igihugu cabo. Nico gituma yabakuye muri Egiputa, Mose akabajana agira bashikane, agaca apfa, Imana igaha igikorwa Yosuwa co kubashikana mu gihugu cabo. Gihagaze ngaha nyene nashaka ndabasabe dufata akanya gato dusengera Abisirayeli uyu munsi muri uyu mwanya kubw'ibihe bitoroshe barimwo. Imana yaravuze ngo uzoguhezagira nzoguhezagira, ndabwira Aburahamu. Kandi turazi yuko Yesu yavutse ari Umuyuda, yavukiye mu Bisirayeli. Matayo arabitwereka, atwereka amamuko yiwe. Abisirayeli uyu munsi barafise ingorane zifatiye ku bihe n'ababanyi babo. Baratewe ku munsi w'ejo, benshi barahasiga ubuzima. Naho harimo na za politike z'iki gihe, zaburi n'ibindi, dufatiye ku ijambo ry'Imana, nta muntu na kumwe wowe umukirisu ngo ntusengere Isirayeli. Abavyumva mu mpundire tubasengera akanya gatowe. Uhoraho Mana turagushima, turagushima ko umugambi wateguye wo guhezagira amahanga yose uciye ku bakomotse kuri Aburahamu n'uyu munsi uriko uragushira mu ngiro. Naho bagukuye ku mutima, ijambo ryawe riravuga yuko utabataye, riravuga ko uwo ni umunago w'ukuri, twebwe turi ivyomekerano. Turabasabira ngo ubane nabo, ubiyereke, ubagendere, ubatabare, ubakize, kandi ubane natwe muri aka kanya. Ijambo ryawe rikore ku mitima yacu nk'uko byamaze gusabwa, wivugire, wiganirire n'umwe wese nawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turagiye rero kurabira hamwe ibintu bishika indwi. Murumva ko ari byinshi, sinja kubiteba ko cane, sinza gushobora gusoma ibice byose bikenewe, ariko ndaza kubivuga. Ibyo ndashoboye gusoma umuntu arashobora kubisoma mu nyuma atekanye. Ibintu indwi byaranze Nehemiya muri iki gikorwa cagutse cane yakoze, cafatanya ivyo kubaka, ubuhinga bwo kubaka, kigafatanya ubuhinga bwo guhangana n'abasi, tactique militaire, kigafatanya mbere n'ivy'intwaro,
igihe Imana yamuhamagara abisirayeli bari ahantu bari bakeneye ibyo bintu byose. Icya mbere tugiye guherako kiri mu gice cya mbere, ni ugukora ibikorwa bifise imizi mu mwitwarariko w'ukuri kandi bisunitswe n'ubucuti dufitanye n'Imana. Nicyo kintu cya mbere cyaranze Nehemiya, ibikorwa biturutse mu mwitwarariko w'ukuri kandi bisunitswe n'ubucuti dufitanye n'Imana. Ibikorwa dukora si igihe cyose biba bisunitswe n'umwitwarariko w'ubwami bw'Imana. Hari igihe dukora ibintu kubera dukeneye amafaranga gusa, iby'Imana n'ubwami bwayo ugasanga ntitwabyiyumviriyeko, ntitwabihaye ikibanza. Ariko Nehemiya si uko byari bimeze. Usomye mu gice cya mbere urabona ko Nehemiya yabanje kuronka amakuru mabi avuga iby'iwabo i Yerusalemu. Icyo gihe yari mu kinyagano i Shushani, mu bundi bwami naho hatari kure cyane, maze aronka amakuru mabi avuga ibiriko biraba i Yerusalemu. Yumvise amagorwa bene wabo barimo, arababara. Muri ubu bubabaro niho ubonera umwitwarariko wa Nehemiya. Nehemiya ntiyari umuntu avuga ngo uwuguruye iwe uba bukeye. Ntiyari umuntu araba ngo ko mpaze n'amahoro n'abandi bose ngo kwicwa n'inzara. Yari umuntu afise umutima w'impuhwe, yiyumvira ab'iwabo iyo bagowe bikamubabaza. Ntiyari umuntu avuga ngo kizima jewe narose. Yari umuntu avuga ngo niba ari iwacu bagowe nanje ndagowe. Yari umuntu yishirako amagorwa y'abiwabo, umwitwarariko w'ukuri. Nkiri ngaha nyene nashaka mvuge kuri uku kwezi kw'icumi turimo. Ni ukwezi kwagoye iki gihugu muri kahise, si uku konyene n'ukwezi kwa kane, ni ukwezi kwatugoye muri kahise. Ariko iyo wumvirije ibivugwa muri uku kwezi, hariho igihe ubura umutima wo kwitwararika ineza y'abandi. Bamwe bose bakavuga ibyabo kandi nivyo baba bavuga ukuri, ariko hakabura kwiyumvira ku mubabaro w'abandi. Umubabaro ni umwe. Iyo umuntu yabuze aba yabuze. Ubonye ariko ararira ntiwobifata binenegwe ngo nuko utabuze. Ababuze muri uku kwezi 93 bose n'abantu dukwiye gutwara imitwaro y'umubabaro wabo mu mitima yacu, kugira ngo ntidutwabo n'ivyiganje mu gihugu vy'amacakubiri, aho bamwe bose babona ivyabo bagahakana ivy'abandi. Turacari kumwe. Haleluya. Amen. Erega burya bavuga ngo umuganugana karibu. Izi nkuru za Nehemiya turiko turavuga zirafise aho duhurira n'ubuzima bwacu. Mbega jewe ubwami bw'Imana burafise ikibanza muri jewe, canke ngo ni ivyanje ngo ni inyungu zanje? Jewe ndonsa akazi abashomereye birabasha, ndabasengera ko muri Imana izomenya ingene ibigenza, canke ndumva umubabaro wabo nanje ari umubabaro wanje? Nehemiya yari umuntu yitayeho ineza y'abiwabo bose. Yarafise akazi keza, yakorera ibwami, yari yubashwe, kazoza kiwe nta ruhagarara rwarimwo, sekirite ya emploi yari ihari. Ntivyari bikenewe ko ahungabana, yahungabanijwe n'amagorwa y'abiwabo. Umutima witwararika ubwami bw'Imana n'abantu b'Imana. Amaze kumva ayo makuru akababara, yaciye afata ingingo yo gusenga no kwisonzesha ubucuti bwiza n'Imana yiwe. Amaze gusenga akisonzesha, niho tubona mu gice cya kabiri atangura kurondera uruhusha kugira ngo umwami amwemerere kuja gutabara abiwabo. Umugambi wo kubaka igisagara, wo kubaka igihome cy'i Yerusalemu, Nehemiya ntiyawiyumviriye gutyo nyene gusa, waturutse muri aya masengesho no kwisonzesha. Mu bukirisu bwacu hariho ibintu dukwiye kwitwararika cyane.
mu kubaka ubu bucuti bwiza n'Imana. Mbega Imana hageze ko iguhagurutsa kugira ngo wubake igihome cyabobotse mu Burundi. Aha niko ndakoresha imvugo ngereranyo, ubu nta bihome bigikikije gisagara dufise, ariko hari ibintu, hari ingorane zitera igihugu murabizi. Mbega Imana ishatse kuguhagurutsa mwohurira hehe? Yobikumenyesha gute? Mu ngeso zawe za misi yose Imana musanzwe muvuganira, musanzwe muvugana gute? Hari ibyo kwisonzesha no gusenga musanzwe ukora? Iyo ndiko ndaganira n'abakiri bato, hari ikibazo bakunda kubaza, turiko turavugana ku bijanye n'ingo, baba bakunda kubaza ngo none nomenya gute uwo tuzokubakana? Imana ibi imubwiye nobimenya gute? Ikibazo naba nkunda kubabaza imbere yuko tuvuga ivyabo mubakana, ibi ivyovyo isanzwe bimubwira gute? Niba musanzwe mutavugana, nshuti yaje, indoto zizogucanganya, ugenda ubeshe ngo weretswe kandi ari ivyifuzo vyawe. Imana yarahoze kuva ukijijwe, ubu hageze kurongora nitambwe kuvugira mu ndoto. Mwibaza ko Nehemiya yize gusenga no kwisonzesha kubera iyi nkuru? Yarasanzwe afise umuco wo kubwira Imana ibimuremereye, yarazi aho avuganira n'Imana yiwe. Niba ushaka kwikubwira ivy'igihome cawe, banza ugire umuco wo kuganira nayo no kubindi. Niba mutavugana uzoravuta, ukurikira indoto zitagira umutwe n'amaguru, ugenda urabesha abantu Imana yavuze. Bani dufashe ubaka ubucuti n'Imana yawe imbere y'uko ibibazo bikomakomeye by'ubuzima bigushikira. Niba Imana atakimaze, atamwanya uyiha, ukaza kwirondera kubera bisopanye, baje ari batanu bose bakubwira ko bagukunda, izokore gucanganikirwe, uwo mwijima ubanza ugucemo. Bakobwa n'abahungu muri hano muriko muranyumva, mubimenyere hakiri kare. Nta wiga ivy'intambara intambara yateye, umuntu avyimenyereza kare. Ugiye mu mahiganwa y'ukoga akaza kuvyigirayo aba agiye gusoma turi. Ushaka guhiganwa uvyiga hakiri kare. Nehemiya ntiyize gusenga kubera vyayangaye Yerusalemu, yarasanzwe afise umuco mwiza wo kuganira n'Imana. None rero urashaka kuba nka Nehemiya mu bikorwa, banzwe nkawe mu migenderanire n'Imana. Ico kitarimo no mu bikorwa ntibizokunda. Ubundi ati turakunda kumera nka Yesu, turifuza kumera nka Yesu mu bikorwa. Mbega mu ngeso turasa. Erega badasangiye ingeso ntibakora ibisa. Gukoreshwa n'umwitwarariko w'ukuri, ariko kandi biturutse mu bucuti dufitaniye n'Imana. Uzi Imana iriko irakora iki muri ibi bihe byacu, muri iki gihugu, muri iri shengero? Uzobimenya gute utaganira nayo? Uzobona bariko barubaka usimbire ko wubake, uzi gute ko bihwanye n'ivy'Imana ishaka mu gihe cyawe? Mbega Imana mu bijanye n'ingo ico iriko irarondera n'igiki? Ico utakizi uzomenya gute gutunganya urugo rwawe mu buryo bukomeza umugambi w'Imana muri kino gihugu? Nitwakora ibisubizwa n'umwitwarariko n'umutwaro w'ukuri kandi bishinze imizi mu bucuti dufitaniye n'Imana, niho tuzokora ibiza nk'inyishu ku bibazo abantu bafise, kandi tugakora nk'abana b'Imana. Iyo dukoze ibintu ataho bihuriye n'ikibandi iriko irakora, ni ibisanzwe ko tubikora nk'abandi bose. Iyo mwavuganye n'Imana uriko uraja mu bintu, hageze no kubikora igacangana, niyo uza kurondera. Hari ubundi ngo yasenze bavuga ngo Mana uzufashe ibindi byose, ngo mugabo bizo guhitamo uwo twubakana, ngo ndafise amaso akarura kandi barahari. Uze wiri kurigora ngo urafashe ibindi. Hanyuma aratora uwo mubakana,
ageze imbere umubano uranka birananirana birabudubi acaza gusenga ati Imana kubera kutontabara urugo rwanje rukaba amahoro Imana ishamaze kubega mujya kubatsa urugo ryawe wabigiyemo wenyene ubuharagize kundonde ejo ntibisigura ko Imana itari bizi ni inkuru ariko ishimana ibiri turavuga niki tamburana nayo niho n'imbere muzokorana nayo niko Nehemiya yabikoze ikigira kabiri icyambere mwacumvise ni ugukora dusubitswe n'umwitwarariko w'ukuri kandi tugakora ibintu bituruka mu bucuti dusangiye n'Imana ikigira kabiri ni ugutahura neza ingorane duhanganye turiko turatorera umuti iyo ariyo iki kibazo ni ikibazo nyabaki ni kenshi iyo twasenze bitubangukira kuvumuka tukaja mu bintu tudafashe umwanya wo kuvyiga usomye igice ca kabiri ca Nehemiya kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 16 urabona ko Nehemiya atahurututse yarasenze Imana iramubwira arumva umuhamagaro arasaba uruhusha umwami ararumuha wamenga byose birakwiye ariko ashitse Yerusalemu yabanje gufata umwanya wo kwiga neza ingorane aje guhangana nayo iyo ariyo ayo majambo navuze Nehemiya 2 kuva kuri 11 gushika 16 avuga ngo nuko nshitse Yerusalemu mara y'imisi 3 ndaheza mpengera mw'ijoro mvyukana n'abantu bake kandi sinagize umuntu n'umwe bwira ivy'Imana yashize mu mutima wanje ngo ndabikorere Yerusalemu kandi nta mafarasi twajanye atariyo nagenderako nuko iryo joro ca mw'irembo rija kumwonga nkomeza inzira y'isoko y'ikiyoka shika no kw'irembo bacisha nk'umwavu ngenda nitegereza inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu ukuntu zasenyutse n'amarembo yaho ingene yahiye maze nkomeza inzira shika kw'irembo rija kw'iriba shika no ku kidengeri c'umwami ariko ntihaboneka inzira ifarasi nagenderako icamwo nuko iryo joro nyene subira kudugana akagezi nkomeza kugenda nitegereza inzitiro ndaheza ndakevya subira guca muri rya rembo rija kumwonga nuko ndataha ariko abakuru ntibari bazi iyo nagiye cyane icyo nakoze kandi ntaco nari bwabarire abayuda ari abaherezi abanyacubahiro abakuru cyangwa abandi bose bazokorana nanje ico gikorwa haleluya amen Mwemu yera arafise uruhara runini mu buzima bwacu mugabo niba uri umudandaza ntazokwigera agukorera igikorwa cy'ukumenya iby'ibiciro n'ibidandaza ingene bimeze ku isoko utagiye kubibaza uzohomba amaso mu yandi kandi Mwemu yera yicaye haleluya amen iyo dukoze ibikorwa ntitubishiremo ubwenge ngo nuko twasenze bisa n'umuntu yasengeye ivyo kurya agaca yakagutamira ngo Imana ngo aza kubitunganya kuko nasenze uzoca kenge bari bagucumise kw'amasero mu bitaro kandi yazihari hariho ibintu Imana iba yiteze ko dukora gutegura ibikorwa byawe kumenya ingorane aho ziri kumenya abakoze ibintu nk'ivyo bagowe n'iki mbega bariko barabikora bariko bahangana n'intambara zitwa mwiki kuganira n'ababirimwo gusoma amakuru yerekeye ico kibazo uri buhangane naco ntushobora kubaka inzu dufate ari inzu nini ziriya zifata ibikoresho byinshi utabanje kurondera amakuru y'akanovera k'isima iri ku isoko y'u Burundi upfuye kubigwamo gutyo nyene urashobora gusanga wubakishije umunyota wibaza ngo ni sima niba bikenewe bivanye n'inzu ukeneye hari igihe bisaba kuja hanze kwironderera iyo sima ukeneye upfuye kubigwamo ngo narasenze ntufate umwanya nka Nehemiya wo kwiga ico kibazo uhanganye naco usanga uri gufata ingingo zitarizo bigaca bituma n'ibikorwa ukora bidashika ku ntego gutahura mu buryo bwimbitse ingorane tugira dutorera umuti birafasha kumenya uburemerezi bw'igikorwa ikiguzi bizogusaba bigatuma nawe ufata ingingo zibereye ukanakora n'integuro zikwiye Yesu yarigeze kuvuga umugani
kabiri ariko arasigura ikiguzi cyo kuba umwigisha. Aravuga ngo ninde muntu afise ubwenge bukwiye yokora umugambi wo kubaka umunara atabanje guharura ibikoresho afise ngo amenye ko bikwiye. Kuko upfuye kubigwamo utazi ko amatafari ufise akwiye, araguherana ugejeje hagati. Ababibona bagaca bitwemera bati uyu muntu yatanguye ibintu adashoboye guheza. Munkundira ahantu nongere ndahavuge ko gatoya. Kuba abantu b'impemu ntibisubirira gukoresha ubwenge. Nicyo gituma naho wokwisonzesha gute ugasenga ugaherayo, hageze gusohoka uzosanga ubwonko n'ubundi bukirimo ntibusigaraye. Haleluya. Aka gatwe kacu si igisharizo, ni igikoresho. Ego nivyo gasa neza mugabo ni igikoresho. Kandi gusenga, kumenya Imana, kugendana nayo, kumenya ijambo ryayo ntibiduha uburenganzira bwo gukora nk'abadafise ubwonko. Aha ndahateze gato kubera nzi muri iki gihugu ukuntu dutahura ivy'impemu n'ivy'ubuzima bwa misi yose. Aha haracari akantu gahatse. Muze murabe ibibanza vy'ubudandaji bikoreshwa n'amashengero mu gihugu. Si kenshi uzosanga vyitunganije neza kurusha ibikoreshwa n'abadasenga. Hari igihe ivy'impemu tubikoresha mu kunyegeza ubunebwe bwacu. Umwanya wo kwicara no gupanga ibintu neza ukabura, ngo narabisengeye. Impemu yera si umukozi wacu. Ntituzomutuma ico twokoze. Kugira ivyigwa bigufasha kumenya igikorwa ugira ukore, ni igikorwa cawe, ni igikorwa canje. Ubwo buhinga Nehemiya yarabukoresheje. Aragenzura kiriya gihome mw'ijoro abandi baryamye kugira ngo amenye neza ingorane aho zihagaze. Ico cari ca kabiri rero. Ubuhinga bwo kwiga ingorane ufise, ingorane ugira utorera inyishu mwido nido ukayitahura mu buryo bwimbitse kugira ngo hageze gufata ingingo ufate ingingo zibereye. Haleluya. Amen. Numva Imana ihabwa icubahiro. Amen. Nibaza ko na ryajuru Yohana yerekwa akabona impande zose bizingana, hajya ahantu harabaye ubuhinga. Nimba ivyo mw'ijuru biri ubuhinga nk'abana b'Imana, n'ivyo dukora hano bikwiye kuba biri ku rutonde rwiza. Ikigira gatatu kiranga Nehemiya ni uburongozi bwiza. Nehemiya ukuntu yavyifashemo yakoze nk'umurongozi muzima. Uburongozi bwiza ni muri Nehemiya 2 uhereye ku murongo wa 17 n'umurongo wa 18. Ni 20 gusa kandi kubera ari mito duca tuyisoma. Maze ndababarira nti mbega ntimubona ayo twabonye ingene Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye. Reka nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo ntitwame turagatwengo. Ndaheza ndabiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cabayeko. Ndabiganira n'amajambo umwami yambwiye, nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Nuko bakora uko bashoboye kose bashirako bakora ico gikorwa ciza. Naho Nehemiya yahamagawe n'Imana atagukekeranya kurimwo, umuhamagaro wiwe Imana ikawuherekeza n'ibimenyetso ntabesha. Umwami akamutahura akamushigikira. Naho Nehemiya yari afise kwemezwa mu mutima kw'ivyo ariko arakora vyaturutse ku Mana, ntiyashizeho amategeko abo bakorana. Ntiyashize ababwira ngo wowe rero uja harya, nawe uja harya, nawe uja harya. Yarabakoranije arabasigurira ivy'Imana yamukoreye, ingene Imana yabimushize ku mutima, arabereka ingorane imbere yabo kuko yari yagenzuye ikirya gihome mu gice ca mbere mwabibona, mu majambo y'imbere mwabibonye. Maze bo nyene ubwabo
barumva ko bikenewe ko bagira icyo bakoze. Barongozi muri hano, ubu buhinga Nehemiya yakoresheje nibwo bwatumye mu bice bikurikira hageze ko bahangana n'abanzi batarita ngo biruke. Igihe cyose uzoba uhagurukijwe gukora igikorwa gisaba abantu benshi, imbere yo gushiramo amaboko uzubanze wubake umugwi w'abantu babyiyumvamo biteguriye kubikora badakorera ku gitsure cyawe. Iyo ukoresheje abantu ku gitsure mukagera imbere hakaba intambamyi, umenye iyo baciye. Iyo bonyine babyiyemereye kubera babahaye umwanya wo kubaganiriza no kubasigurira kandi ukababwiza ukuri, ntubabwire amajambo yo kubatega imitego bimwe bya manipulation, bonyine bakifatira iyo ngingo, icyo gikorwa bagifata nk'icyaha kandi bahuye n'intambamyi, aho guhunga biyumvirira hamwe ingene bahangana nazo. Ntukagwe mu mutego wo kuvuga ngo ni jewe Imana yahamagaye, ni jewe ntegerezwa kuboneka. Emera uzimanganire mu mugwi, ubaka ekipe, abantu b'ingabire zitandukanye Imana yahaye ubuhinga butandukanye, bafise umutima umwitwarariko nk'uwo wawe, maze ubasangize ibyo Imana yagushize mu mutima, ubaha umwanya wo kuvyumva no kuvyakira no gufata ingingo. Aho hantu uhasivye ugeze imbere birakuyobera. Uburongozi bwiza naho wahamagawe n'Imana, si wowe gusa uzobikora, kandi barya abantu mukorana kirazira kubazirika ku rwatsi, kirazira kubahenda, kirazira kubabwira uruhande rw'ukuri. Hariho ibindi bintu ngegeje bimwe bita amajenda kashe mu gifaransa. Umurongozi akaza agakoranya abantu akabashikiriza ibintu Imana yamubariye, nta n'uzi ko yabimubariye, ariko afise ibindi vyiwe ashaka gushikako ntibabimenye. Bageze imbere ni babandi ubona bafatana amashati. Burya gufatana amashati ni camwa, igiti ico camwa camako ni ukugurisha abantu muri kumwe ivyo uriko urakurikirana. Aha n'aha yabaswa dufise umwanya munini nohateba, kuko mu mico yacu umurongozi si kenshi yibuka gusangira umutima wiwe nabo bari kumwe. Womenga ategerezwa kwaba afise utuntu yibikiye abo bari kumwe batazi, ukumva umenga nibwo buhinga, kandi utwo tuntu yibikiye kenshi ntituba tujanye n'igikorwa, tuba tujanye n'inyungu ziwe. Izo nyungu nizo zaba zishira igikorwa c'Imana. Abantu bakaba bariko barajyana, tukamera nka bamwe b'i Korinto. Pawulo yatinda akabaza ati ariko ni ukuri kandi ngene mutwanditsi bana n'abanyekorinto, Imana yarabateguriye kuzocira imanza ababarayije, none n'amatati asanzwe hagati yanyu ntimushobora kuyatorera. Ni mpaka muje kwagirizanya mu masentare y'abapagani. Nta soni. Igihe cyose umurongozi akoze gutyo naho biherera. Niba rero hariho igikorwa Imana iriko iraguhamagarira ngo wibuke kubaka umugwi w'abantu babwiwe ukuri, kandi abo bantu bahabwa umwanya wo gufata ingingo, bonyene bumve ngo nivyo reka duhaguruke dukore. Udakoze gutyo muzocanamwo ushitse imbere. Ico cari kigira kangahe? Kigira gatatu. Reka dusimbire ku kigira kane. Akirubugingo bwanje n'ubwawe Yesu, kandi ikigira kane ni ugukoresha ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa, l'organisation, le sens d'organisation. Gutunganya ibikorwa
wisunze igice cyose. Bukeye Eliyashibu umuherezi mukuru hamwe na bagenzi biwe b'abaherezi bashirako bubaka irembo ry'intama, barariherezagira bashiraho n'inzugi zaryo, bakomeza kubaka barinda bashika ku munara wa Hameya, nabo barawuherezagira bavayo bashitsa no ku munara wa Hananeli. Maze abiyeriko bahera aho Eliyashibu yagarukiye barubaka, bakurikirwa na Zakuri mwene Imuri. Ubandanije igice cyose baguma berekana ibintu bitandukanye n'agace k'igihome yubatse. Ntibagiye kubaka mu kivunga mu kidapfaki wese atumbera hashatse, aho bigumye aca haheba arondera horoshe, umwe wese bamuhaye agace kiwe. Vyari ibintu biri ku rutonde. Igihome cari kinini, uravye ingene bacubatse, agace kose kari gafise abakica abakajejwe. Aba bantu vyagenze gute ngo batumbera aho? Uvuze umwe wese atumbera hashatse, uzosanga ariho abatumbereye hamwe kubera horoshe. Igituma batasekanye nuko hari uwabagaburiye ibikorwa, arababwira ngo wowe tumbera aha, nawe tumbera aha, nawe tumbera aha. Nehemiya yari umuntu azi gutunganya ibikorwa mu rutonde, ntiyari umuntu akorera mu kajagari. Umwe wese yamuhaye uruhande rwiwe. Ikindi kintu kigaragara hano, nta n'umwe yananiwe gukora agace yarajejwe, bose barahubatse, bituma ca gihome cose cubaka. Yabitumye ababishoboye. Barundi bene wacu, yabitumye ababishoboye. Ntiyabitumye abiwabo, ntiyabitumye abo bazinanye, ntiyabitumye abo biganye, ntiyabitumye abava mu ntara imwe nawe, yabitumye bande ababishoboye. Iki kiri mu bindi bintu vyonona imigambi itandukanye, cyane cyane hanze mu batizera Imana. Imigambi igapfa igapfapfana uburyo bwari buhari kubera aho abantu batabishoboye. Nehemiya nta vy'ikimenyane vyajamwo, umwe wese yahabwa igikorwa gihwanye n'ivyo ashoboye. Nico gituma hageze kugenzura nta gace na kamwe basanze katakozwe, bwose bwarakozwe neza. Ikindi kintu kigaragara hano gitewe n'uku gutunganya ibikorwa ku buryo umwe wese aruka agace kiwe, ni ukuzuzanya. Nta n'umwe yahubatse hose, ariko kuko umwe wese yakoze neza aho bamuhaye, vyatumye igihome cose cubaka. Si vyiza ko mu gikorwa haba abaruha cane birenze. Iyo hari uwurushe cane akarenza, bisigura ko hari uwundi atariko arakora bikwiye. Uba uriko ukora ivy'iwawe, ukongera ko n'ivyari gukorwa n'uwundi. Mu ngoro y'Imana hariho abantu bigize ingenzi, bafashe ishengero nka bus, baza bakicara hariya inyuma bakarorera ibirori, hanyuma bagaheza bagasohoka bakagira gute, bagataha. Naho ikiyo comeneka adashobora kugitora kugira ntihagire uwihonyorako. Abo ni babandi tuje mu vyo gufungura bibona nk'abaryi gusa, baza bigeze hehe ku meza, ingene bitekwa, ingene bisumwa, ingene hakorwa, ingene bategura imeza, aho ntibarimo. Kandi bahejeje gufungura n'isahani bayisiga aho nyene. Mu bwami bw'Imana nta baterura abandi, nta bagendera ku migongo y'abandi. Imizigo yo kwikorera irahari akwiye, ntibikwiye ko twikorera abantu. Haleluya. Amen. Kimwe mu bibuza amashengero gutera imbere ni ingabire zidakoreshwa. Ugasanga ako gace k'ico gihome hama hari igihengeri, kuko uwahawe ingabire zijanye n'ico kintu ari muri ba bantu b'ingenzi muri bisi hariya inyuma, akaguru barageretse ku kandi
kandi rero iyo bisi ihungabanye bigahakwa kugonga amajambo bavuga amakritike yabo abantu ntubakira. Abantu bafise amajambo menshi yo kugaya kenshi nta bintu byinshi byo gukora baba bafise. Haleluya. Nta kundi n'ijambo ry'Imana ndane tugere gute. Ubwami bw'Imana ntibwubakwa n'umuntu umwe, bwubakwa n'abantu benshi. Kandi Imana si ikicucu, uko nyene yakuremye irafite ivyo yagushizemo vyogira ikimazi hano. Ibi twobivuga hano mu rusengero, tukabivuga no mu bindi bikorwa muri rusange. Muze murabe mu muryango, iyo ufise abana b'ibigaba ukaronka abashitsi uraruha ugapfa. Ariko ufise abana bakerebutse barakuremurura, ibikorwa bimwe bimwe barabikora, ugasanga urubanza rugenze neza ata muntu avunitse. Iyo badakoze ucuma ibikurikira uryamye umenga wavunaguritse. Hariho abarongozi bamera gutyo kuko bakikijwe n'abantu b'abanebwe. Imana ibarinde abanebwe, ariko kandi barinde kuba abanebwe. Amen. Ikindi tubona muri uku gukoresha ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa ni ugukurikirana abakozi, suivi. None Nehemiya yamenye gute ko naka yakoze aha, naka yakoze aha, naka yakoze aha? Niho yarahaye. Ntiyabahaye ibikorwa wanasubira ishushanye aze kurya amafiriti ya hariya ibwami. Yagumye aho arakurikirana aravuga ati naka ndabona arahahejeje, na naka arahahejeje, na naka arahahejeje. Ibi birerekeye abajejwe gutunganya ibikorwa. Si vyiza guha abantu ibikorwa guca ubibatana naho baba buzuye mwemwe. Hari n'igihe muri uko kuzura nyene hari n'umunebwe uca mwinjirira. Turi kumwe? Ego n'ivyo Bibiliya iravuga ngo iyo mukora ibikorwa muze mubikore nk'abakorera shobuja bo mw'ijuru, ntimuze mukore neza bashobuja niho bari gusa. Ariko iryo jambo si benshi bararitahuye. Benshi shebuja atahari ntibakora, bagendera kuri wa mugani w'akazi k'ibwami kica uwicaye. Ikibi ni ukwicara, mugabo uhagaze ukigira uriko urakora ntarukore ntabura. Gukurikirana abariko urakoresha iki kintu ni kinini, ni ikintu gikenewe ahantu hose hari ibikorwa by'abantu benshi, baba bazi Imana baba batazi Imana. Natwe nk'abakristo ni vyiza ko twitandukanya n'abatazi Imana, tugakora by'ukuri twisunga ubuhinga bwo gutunganya ibikorwa, aho umuntu wese aba afite icyo ajejwe kandi akazezwa icyo ashoboye, tugaheza tukamukurikirana twariko aragikora. Tuje kuja gatanu, kurwana intambara nziza, kuvuga guhangana n'umwansi w'igikorwa c'Imana. Hari amajambo menshi tutoshobora gusoma, uhereye muri Nehemiya 2 kuva 19 gushika 20 aravuga abansi batanguye imigambi yo kurwanya igikorwa. Hanyuma mu gice ca 4 hoho bareruye base batambaye barakora ibintu byinshi kugira ngo bahagarike igikorwa. Ariko Nehemiya yarwanye intambara nziza, yarwanye nka kumwe Pawulo yavuga ngo narwanye intambara nziza. Burya hari intambara mbi, hariho intambara mbi biteye isoni ku muntu w'Imana kuzibamwo. Nk'ubu dusanze hajya mw'ibarabara abantu bariko barakubitana amakofi batabaranye impuzu, tugaca dusanga nawe urimo. Byagenze gute kuba n'intambara nk'iyi? Ntibari gufuma wibuka. Nehemiya igere yavyifashemo nk'umuntu yubaha Imana. Ntiyarwanya intambara z'ingurube. Urabizi ingurube zirwanira mu vyondo. Naho zofatanira ahantu humutse zitogoye zikabona icondo iyo zica zitumbera. Ushaka wayogeje wasubiye ipfa kubona ivyondo. Nico kibuga c'intambara c'ingurube. Igwako, inzigo, imitego, ibitero, amajambo mabi, zirya n'intambara z'ingurube tudakwiye kubamo. Nehemiya ntiyirengagije abansi, ariko kandi ntiyabemereye ko bamuca intege. Icambere yakoze, Nehemiya yarasenga asaba Imana ngo yice imigambi y'abansi kugira ngo igikorwa ariko arakora kibandane.
gusenga nicyo kigwanisho gikoresha ibihe byose, ni passepartout. Ni byiza ko imbere yuko dufata n'ingingo bivanye n'intambamyi tubona, ni byiza ko dusenga, kuko aba bantu barwanya umugambi w'Imana bajya n'ibikoresho uwurwanya w'ukuri aba yigishije inyuma yabo, kandi turamuzi ni Satani n'abadayimoni yiwe, abo turwana saa n'inyama n'amaraso. Ariko ni bande ahora araduha urutonde, n'abaganza bo mu kirere, isi y'umwijima. Ariko ntahandi ariko murahura n'idayimoni yanditse amenyo, amahembe yagoroye, umurinzi uri hejuru, murigera muzibona mwebwe. Zikorera mu bantu inzigo, urwango, guteranya n'ibyo, imanza zidakenewe, kudodobereza. Mwagira muraguze ikibanza cy'ishengero, ejo mugiye kubaka ugasanga n'ubundi muntu yamaze kuronka impapuro zacu. Uwo ni umutego wa Satani. Imbere yo kuja muri sentare banza usenge, ubanza uhangane n'uriya mwansi w'ukuri ariko ataboneka. Icya kabiri, Nehemiya yararondera amakuru kugira ngo amenye imigambi y'abasi yiwe, espionage. Nehemiya 4:12 yarafise abantu baza kumuburira b'Abayuda bakavuga bati ejo twarababonye bariko baragira akanama, bapanze yuko bazobigenza ukuntu kugira ngo baburabuze igikorwa cabo. Kuba turiko dukora igikorwa c'Imana ntibisigura ko twirengagiza ibiriko biravugwa n'abatagishigikiye, ahubwo turarondera kubimenya kugira ngo tubijane imbere y'Imana dusenge, niba hari n'indi ngingo twofata tumenye ingingo dufata hakiri kare. Nehemiya yaririnda kugwa mu mitego y'abanzi, ariko igituma yarayirinda nuko yaba yayimenye. Usubire mu gice cya 6 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 13, ubona abansi bariko baramutumira ngo uraza duhure tuvugane, ariko bari bateguye kumugirira nabi ari mu nzira agira aho hantu bobonanira. Bashaka ati ariko mubona noti ibikorwa ngo nje mu manama namwe mwebwe dusangiye iki? Iyo nisho umenga n'ubugabo, ariko mu by'ukuri ariko yirinda kuva mu mutego bariko baramutega. Ikindi tubona Nehemiya yarateranira igikorwa iyo bikenewe, abubaka abariko barubaka bakaba bafise n'ikigwanisho, kubera abansi babo byari mu buryo bwa politiki, batashaka ko igihugu cabo kigira umwidegemvyo, ko igisagara cabo gikingirwa. Yarazi ko biteguriye kubatera mu buryo bw'ibigwanisho. Aravuga ati tugaterwa, birakenewe ko twivuna kuko nta gisoda bari bafise kibakingira. Ibi byo gukingira umutekano wawe kuri twebwe uyu munsi novyita gutabaza inzego z'umutekano. Ntitwemerewe kugira abantu bafise ibigwanisho ngo badutabare haba basi bodutera. Bishitse hariho inzego ziba zijejwe umutekano, iyo bikenewe ko dukorana nazo dukorane nazo kugira ngo dukingire igikorwa c'Imana. Haleluya. Nuko icanyuma, Nehemiya ntiyigeze aba intanduruko y'intambara. Yaravuga ngo nimwadutera bikenewe twivuna, mugabo ntiyigeze agira igitero na kimwe, kandi abagwanyi yarabafise. Hari ijambo rivuga ngo niba bishoboka ku ruhande rwanyu mubana amahoro n'abantu bose, bishitse amahoro agahungabana ntibize bibaveko, muze mugerageze uko mushoboye kose mubana amahoro. Mugabo nibabatwara kuri sentare, niba ariko ndavuga z'amapasere babivye, nimurondere umwavoka nta kundi mugwanire inyungu z'ubwami bw'Imana, gukoresha neza, kurwana intambara nziza, kutaba isoko y'ingorane, ariko kandi kutemera ingorane ngo zihagarike igikorwa c'Imana. Reka nje ku 6, ni muri Nehemiya igice ca 5. Uruhome rwari rwaheze, bari bamaze kububaka, maze umwami abonye umwitwarariko wa Nehemiya, uburongozi bwiwe, aca aramugena kubabura amatari w'Ubuyuda. Usomye mu Bibiliya y'igifaransa bakoresheje ijambo gouverneur, igihe bashira Bibiliya mu Kirundi ijambo buramatari ryari ryagwire cyane kuko igihugu cyacu cyari kigabuye ukundi kuntu.
Nehemiya amaze gushika nkabura amatari mushasha acasanga yababura amatari b'imbere yiwe yaracuranguza abantu cane, yarimo oppression, bari barabakenesheje birenze, amatagisi n'amakori y'utavana ko hasi hejuru imbere inyuma, abantu barakenye baragwatirije amatongo yabo kugira ngo batange amakori kwa buramatari, basanga bamwe baradandaje n'abana babo kugira ngo bababaja maze baronke amafaranga yo gutanga kw'amakori. Biramubabaza kuvuga ati aba bantu b'abayuda nkanje bazi ivy'Imana yahishuriye Abisirayeli vyagenze gute ngo gukora ibi bintu. Araheza arabakoranya arabarahiza kugira ngo babihagarike, kandi arababarira ngo uzohirahira akarenga kuri iyi ndahiro Imana izi mukungu mu Bisirayeli n'umuryango w'ubuzimangane arabakanira birenze, hanyuma arafata ingingo yo kudasubira kwakira umushahara wo kumutunga, kuko yaciye atahura iyo umushahara uva ni ukunywa amaraso y'abageni. Aravuga ngo abantu banje nzobatungisha ivyanje, afata n'ingingo yo kutagura amaparcelle amatongo, kuko abantu bari bakenye cane badandaza itongo kugira baronke ico barya, ahejeje kuridandaza agakoresha udufaranga bigaza kuba mayibobo mw'ibarabara. Aravuga ngo naho amatongo yakeneye nta tongo nzogura ahantu nk'aha, nta n'ifaranga y'iguhemba nzosubira kwakira. Muze musome kiriya gice, Nehemiya yakoresha ibintu vyinshi kugira agaburire abantu kuko bari benshi, ariko yaranse gusubira gukoresha umushahara. Barongozi iyo muhawe ububasha bwo kuganza, mwibuke kubikora nk'abantu b'Imana, gukoresha neza ububasha bwo kuganza. Aha rero haragaruka hamwe na hera, abarongozi bakora gutya n'abarongozi bazi Imana n'abarongozi bubaha Imana. Abarongozi bavuga Imana ku munwa batayizi ibintu byo bashobora, hageze kurira amatama yose ararya ukibaza uti n'umuntu canke n'ibisiziga, kandi akarira mu bashonje, mbere washaka agahagisha no kubasonzesha. Hanyuma rero bavuga haleluya agasimba kuko n'icayi bayakiyeho. Imana ikire gutuma barire batumira Imana, aho gutanga wagaburira abantu akabatwara na duke bafise, aho nta kumenya Imana kurimo ubona ubutagara. Yesu ntiyarabe kwijumijwe ngo yoherwe amererwe neza, yarahevye biriya yemera kuza kuri ino si. Ubwo nibwo burongozi bw'abantu bubaha Imana. Ico cari ica gatandatu, kandi mu by'ukuri ni ica nyuma. Nari navuze ngo ni bitandatu, nasomye gutariko ngo ni indwi, naraje gutariko ni bitandatu. Icindwi ni ukurangiza. Birashika ko hari kari batugega bari bivuza guhera cyane kandi ko kumenya umwanya uragiye. Imana ishimwe biraheze. Turavye ubuzima rero bwa Nehemiya, yabaye umuntu ibikorwa yakoze ntivyasubitswe n'inyungu ziwe, vyasubitswe n'umwitwarariko w'ubwami bw'Imana. Kandi mbere yo kubikora yabanje kuvugana n'Imana. Imana ibimushira ku mutima, abitwara ku mutwaro. Ica kabiri, yari umuntu yitwararika gutahura neza ingorane agiye guhangana nayo iyo ariyo. Ntiyavuga ngo ko Imana yavuze ko nasenze reka dukore. Yabanje gufata umwanya aragira étude du problème, ariga iyo ngorane. Birya vyigwa vy'abahinga birakenewe n'ubwami bw'Imana. Ica gatatu, yabanje kubaka umugwi w'abantu bavyumva kumwe nkawe, aramugurira umutima, arababwira vyose ivy'Imana yamubariye, ivy'Imana yamukoreye, aranabereka uko ibintu bimeze. Babibonye baravuga bati nyakubahwa, reka duhaguruke dukore. Mugwane n'aka kantu ko kuvuga ngo jewe, oya ni twebwe. Iyo ushize imbere jewe usambuye umugwi, kandi usambuye uzosambuka koko. Nehemiya yubatse umugwi, ntiyigize igitangaza ngo abantu baze bamukomera amashi ndiyo bwana ndiyo bwana ndiyo bwana. Ica kane, yarakoresheje ubuhinga bwa organisation, gutunganya ibikorwa, hamwe wese ahabwa igikorwa ashoboye, kandi akaba hariho uburyo bwo kumukurikirana kugira ngo icyo umuntu ahawe agikore neza. Ica gatanu,
yarahanganye n'abansi ariko bahangana neza. Ntiyagwanye intambara z'ingurube, intambara zo ku vyondo, ntiyagiye mu vyo gutukana no mu vy'inzigo no mu vy'urwamo. Yaravuga ngo nimwadutera nta kundi turivuna, ariko ntituzobasogoroza, ntituzobarondera. Intambara zibaye ntizikakuveko. Niba bishoboka uruhande rwanyu mugerageze mubane amahoro n'abantu bose. Icanyuma amaze kwizigirwa akababura amatari, yakoresheje uburongozi neza, ububasha bwo kuganza neza, aho kwaka abantu, aho ngo yaritanze atanga n'ivyiwe. Imana ibahezagire. Amen.